umuririmbyi Alvin Smith hamwe n'umukobwa Tasha Oda bari basanzwe bamaze imisi bakorana. Amazi ntakiriya yandi, ibintu byahindutse birakomeye cyane kuko ubu tuvugana ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu niho umukobwa Tasha Oda yamenyesha abamukurikirana yuko atakiri kumwe n'uburongozi bwa Lavashe Entertainment. Ariko kandi hakujya boss canke CEO Alvin Smith ariwe asanzwe ahagarariye canke arongoye Lavashe Entertainment ati ibikwata byonzi byagenze gutega mukobwa wanje ati bimeze gute, aturiteguye kuriha imiliyoni 8 mu mafaranga y'amarundi kugira ngo bize bigende neza. Ati karuta nabikoze nshobora kukwitwarira, nitwa Fulgence Mika kandi subscribe usangize inshuti n'abagenzi, hanyuma dukomeze gusangira amakuru menshi agiye atandukanye mu myidagaduro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko murabizi yuko muba muri abantu banje ndabakunda kandi ndanabemera, tuba turi kumwe na Mika TV kugira ngo byose bigende neza. Ati rero inkuru ya Alvin Smith na Tasha Oda imeze gute? Nubutumwa bukomeye cyane bwashizwe hanze n'uyu mukobwa Tasha Oda ku munsi w'ejo, hari mu masaha ya saa 8:00 z'umuhinga mu kwisaha y'Ibujumbura n'Igitega, aho cyumva yuko tuba twibere neza na neza ku butaka bwo kwa Ntare, aho ibintu bimeze neza cyane, amahoro n'umutekano bimeze neza cyane. Tasha Oda yanditse ubutumwa ku rubuga rwa Facebook, niho je nabusomeye agira ati hello family, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Just kubamenyesha yuko ntakibarizwa muri management ya Lavashe Entertainment isanzwe irongowe na Alvin Smith. Imvuni nyinshi zatumye nshima guhagarika gukorana nawe n'ibindi biraboneka kuba maze amezi 6 ntasohoye igikorwa, kandi muri kontra handitse ko nzoza ndasohora igikorwa mu kwezi kumwe canke 2 bitevye. Vuba ndabamenyesha kuri management nshasha tugiye kubandanya ibikorwa bishasha. Abakunzi banje mukomeze kuntera intege, ndizera ko ejo hazoba heza, murakoze, Imana ibahezagire. Nuko yabyanditse maze abimenyesha abamukurikirana ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi. Ariko ivyaraye bibaye navyo birakomeye cyane, ni nyuma yuko haheze amasaha 6 Tasha Oda ashikirije ibi, witwa Alvin Smith nawe yaciye aza yaratse kuri social media zitandukanye, ndavuga izi platforms zo kuma réseaux sociaux, mwese murazizi tuba dufise Facebook, Instagram, X hamwe na TikTok. Ariko nuko Alvin Smith nawe araza terura message iremereye, ubutumwa bukomeye cyane, yandika agira ati nduguriye twamugina, urumva wafashe ingingo utambajije jewe nka CEO wa Lavashe Entertainment. Okay, it's fine, but don't forget about our contract. So if you want to be free and independent, make sure you pay me 8 million Burundian money, then I will give you the access to your platform like YouTube n'ibindi. Aho ndahejeje kuvuga, kandi utabikoze ndakwitwarira. Ku majambo make mbona ari mu Cyongereza, reka tugerageze kujana. Aturumva wafashe ingingo utambajije jewe nka CEO wa Lavashe Entertainment. Ati okay, it's fine, ati sawa nta kibazo, but don't forget about our contract, ariko ntwibagire amasezerano yacu. So if you want to be free, ati nimba rukeneye kwigenga and independent, birajanye, ati make sure you pay me 8 million, ati utegerezwa kumpa canke kundiha imiliyoni 8 Burundian money mu mafaranga y'amarundi, then I will give you the access to your platform, ati hanyuma nzoguhe uburenganzira bwo gushobora gukoresha platform zawe nka YouTube n'ibindi. Ataho ndahejeje kuvuga, kandi utabikoze ndakwitwarira. What the oh sorry, please let's get deeper in this. Yitwa Tasha Oda
Tasha Oda yaramaranye umwaka urenga na Lavashe Entertainment kuko kuva mu kwezi kwa kabiri 2024 imba ntihenze niho batanguye kugenda bashira ibikorwa hanze vy'uyu mukobwa. Igihe nticari gitore haci imisi Tasha Oda hambavu y'ivyo yavuze muri buno butumwa yatanze, aravuga yuko yanavugishije CEO wa Lavashe Entertainment nawe akamubwira ko ari abantu bashobora kuba bariko baramuhenda, navyo bishobora no kugira ishingiro kubera yuko urumva yuko bakubwira ati namaze kuba vuba ngiye kuba ndabamenyesha management ishasha tugiye kuba dukorana, ugaca wumva yuko ashobora kuba hariho abantu bagize gute amaze kuba bamwereka ivyo gukorana kandi kugira ngo abandanye umuziki wiwe. Akavuga ati mu masezerano kandi dufitanye nuko jewe nkora indirimbo buri kwezi canke mu mezi abiri. Ibi rero byakomeje kuba akayobera bahinga muri music industry ya 2/5 ukibaza ati mbega Tasha Oda bamukuye kuki bamugejeje kuki. Platform yiwe ya YouTube butuvugana ifise subscribers 18,200 barenga, akaba afise indirimbo zigera kuri 5. Indirimbo zigera kuri 5 hariho Old Man, hakaba Delila, hakaba Tam, hakaba Kolesere. Hanyuma ibibazo bikaba byakomeye. Miliyoni 8 mu mafaranga y'amarundi kumengo ni nyinshi cyane. Miliyoni 8 mu mafaranga y'amarundi ziba zoroshe kuboneka mw'abantu mwe. Bigenze uko rero mbega haraza kuba hakurikira iki? Alvin Smith urumva yuko we yamaze kujinyika ati ntibiza kuba byoroha. Biza kuba byoroha kubera ko kuvana n'umuntu mwari mumaze imisi mukorana ntibiba byoroshe, ntibiba byoroshe kabisa. Ubona ari ibintu bikomeye cyane ariko kandi mbega muri umwaka urenga bari bamaranye, muraza kuvuga ko Lavashe yamariye iki Tasha Oda bimeze gute? Ku ruhande rwanje ndabona baramukoreye ibitari bike, abarundi batari bake ubu tuvugana Tasha Oda baramuzi, turavye aho yamukuye naho yaramugejeje. Ariko ikintu c'amafaranga ngo utampaye amafaranga uraza kundiha bimeze gute? Aho ni mu gihe Tasha Oda avuga yuko yamurondeye akaba hamwe yaramwishyura handi ntanamwishure bivanye nuko bimeze. Contract akubwira ati vuga yuko je nshobora indirimbo mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri, ariko yaramaze amezi 6 yo bafise ishingiro ivyo ariko aravuga. Mbega bimeze gute? Izo miliyoni 8 Alvin Smith avuga yuko amurihisha muri contract zoba zirimwo. Reka ndakubwire ko tugiye kubandanya tubatohoreza amakuru, hanyuma twumve ivyo bagiye kuba batuyagira muri rusangi, hanyuma tuze tubi reporting nkuko bisanzwe tubabwire uko biriko biragenda. Ariko kano kanya ayo niyo makuru no kubwira, ubona yuko ariko aragenda avugisha benshi. Akantu ka miliyoni 8 nako niko kaje kajegenyura abandi kuko bashatse kugahuza n'ibimaze imisi bibera hakurya y'amazi mu bajirani. Mvuze mu bajirani cha wumva iyo ndiko ndavuga. So nitwa Fulgence Mika, mukane subscribe musangize n'inshuti n'abagenzi, hanyuma turindire uko urubanza rugiye kuba rurangira rwaba babiri, ndavuga Alvin Smith hamwe n'uyu mukobwa Tasha Oda. Mbega niba ndagiye kubakorana nabo, mbega koko muri contract amasezerano bafitanye yarameze gute? Mbega biraza kuba bigenda gute? Kana subscribe usangize inshuti n'abagenzi, ukomeze kubana natwe. Tuba turi kumwe na Mika TV kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza. Wakoze, Imana iguhezagire, ugumane natwe mu bitandukanye.